Kuronka amazi mu mabombo si coroshe mu gisagara ca Muyinga nk'uko bivugwa n'abanyagihugu baba mu makaritiye atandukanye. Iyo agize arabonetse ibinashika gake ku bw'abo banyagihugu aza mu masaha akuze y'ijoro bigatuma ari abanyagihugu bake bayavoma. Uyu munyagihugu avuga ko abenshi baja kuyahiga mu mwonga. Ikibazo c'amazi ari Muyinga niyo duyi kabisa. Nk'ikaritsiye iyo bita mu Kizungu, karitsiye ya mbere ikunda kuramwo amazi cane gose. Ahantu bita mu Kibogoyi hose nta mazi akunda kuboneka mu Giswahili. Hanyuma yarara kabisa bakaja kuvoma mu mwonga. Kubifitiye amafaranga amazi baraheza bakayagura ku mabido ya litiro 200. Amazi igihe kinini kuva ikigitangura tuyavoma kure ugasanga ibizikira ku gihumbi. Abo banyagihugu bavuga ko bafise ubwoba ko indwara ziturutse kw'isuku rike zishobora kubatera mu mihana iwabo, ari nako basaba ko iyo ngorane y'ikena ry'amazi yotorerwa inyishu.